Shalom shalom abakunzi mwese ba Bendanora TV. Twari tumaze iminsi tuvugana ibyerekeye umubabaro wo mu mutima cyangwa igikomere cyo mu mutima gituma ingo nyinshi zibaho nabi, ugasanga umuntu yatawe n'umugabo, bigatuma abaho nabi, bigatuma umunezero uhera, bigatuma agira imere mbi, agira ukuntu akunda gushavura. Ariko rero reka twongere twaherukiye kuvuga ingene umuntu yomara uwo mubabaro, yo kwimaramo uwo mubabaro, amaprosedire y'ukuntu vyogenda. Bwa mbere utegereza kumenya yuko Yesu Kristo ashoboye, uri umukristo cyangwa se aho wizera ukamenya yuko ubushobozi buriho bushoboye gufuta imibabaro. Hanyuma ugaca uharira, ukababarira umuntu yakubwiye nabi, umuntu yaguteye ico gikomere. Icya gatatu ugaca umenya yuko nawe ushoboye, kuko twasanze kenshi umuntu afise igikomere cyo mu mutima bituma adashobora ikintu yahora ashoboye. Ikintu yahora ashoboye ugasanga yagize depression, yagize umubabaro w'umutima, ugatuma ibintu yahora ashoboye atakibishoboye, atagishaka no kubikora mbese. Hanyuma akanyuma ni ukuvuga ikindi ategerezwa gukora, ategerezwa kwirinda gukurikirana ubuzima bw'umuntu yamuteye uwo mubabaro. Imagine, tuvugane ukuri, ari nk'umufiance wawe mwakundana kandi mwumvikana mwarabihejeje, hanyuma uwundi mukobwa akamwigenza ko akamutera inda, uzobifata gute? Ni ukuvuga irinde gukurikirana ubuzima bw'uwo muntu, bw'abo bantu, kugira urondera amahoro, kuko ari we uyakeneye. Urumva umaze kwemera ko Kristo ashoboye kubikuraho, ugaca ubababarira, hanyuma ukaca wirinda kumenya suite yabo, bigutera umunezero n'amahoro. Kandi ukirinda kuvyiyumvira, ukirinda no kubivuga. Cyo gituma nsabe umuntu wese ariko araraba iki kiganiro, niba ufise igikomere cyo mu mutima, ndagusabe iki kintu, uzugerageze uzureka kuvuga ivyo bintu vyakubayeko n'importe comment, ko kenshi ariko uzorondere umuntu wizigiye, ubona yuko afise impanuro muri we, afise ico yogufasha. Mwicare ahantu muri babiri, ubivuge, urire, uhogore, bikuvemwo, nawe aguhanure uko ukwiye kwifata. Aho uzoba uri kuratora umuti w'ingene ico gikomere cohera. Ni nka kurya noce ndakubwira, ni umuntu afise igikomere ku mubiri, nk'abantu b'abavuzi, ivyo barabizi, cyangwa abantu bakomeretse bahora babona ingene umuvuzi abanza guhanagura ku ruhande, mu nyuma agahanagura indani, agahanagura neza, hanyuma agafata umuti agashirako, bikunda n'agapansuma agashirako. Rero niko bimeze no ku gikomere cyo mu mutima. Umenya ko Kristo Yesu ashoboye kubiheza, hanyuma ukababarira uwo muntu, ugaca umenya ati naje ndashoboye. Niba vyagutera kuvuga ati sinzoja ku mugabo, sinzozana umugore kubera bambwiye ibi, sinzovyara kubera nabwiwe iki, ati naje ndashoboye kuvyara, ndashoboye kuzana umugore, ndashoboye kuja ku mugabo. Hanyuma ugaca wirinda kubonana
n'abo bantu cyane, ukirinda kubavuga ko cyane, hanyuma ukegera umuntu ashoboye kugira ikintu agufashije gishobora gufasha umutima wawe. Ntubivugavuge, ariko bibwira umuntu wumva yuko wugurukiye umutima kandi afise ubufasha yo gufashisha. Hanyuma ingaruka z'ibikomere byo mu mutima, z'imibabaro yo mu mutima, ingaruka n'izihe? Ingaruka ubwa mbere na mbere hari ukubura umunezero. Ni ukuri ntababesha, umuntu akomeretse mu mutima nta munezero agira, na cyane cyane abonye umuntu yamuteye umubabaro arabura umunezero, kandi kenshi naho atamubona aragira ukuntu ahinduka akabura umunezero, agashavura kenshi, ubwiwe akisuzugura, akisuzugura ukamengo izo biri mu ngaruka y'ahandi uza ukumva ngo mbesha jewe hari icyo maze, mbesha jewe oya jesi nkunda abijambo nkabijya sindabikunda basi. Abantu tukunze kuba kumwe ibyo barabizi ko je ntabikunda. Ni ukuvuga tu es fort, urashoboye, uri uw'akamaro. Niba Imana yaragushize ku isi, jya umenya yuko uri uw'akamaro. Imana igufitiye umugambi uzogira akamaro isi, umuryango, igihugu, n'aho ubaye. Ahandi umuntu uca ubona ko ananiwe no gukora ibyo yari asanzwe ashoboye, mbere ugasanga yahora aba uwa mbere asigaye aba uwa nyuma, asigaye aba hariya nyuma. Ibyo kenshi si byiza. Rero uca umenya yuko umuntu yahuye n'ikibazo cy'umubabaro w'umutima, ugiye ubona atagitwenga nk'uko yahora atwenga, atakinezerewe nk'uko yahora anezerewe, atagikiye mu maso nk'uko yahora akeye, abona ari umuntu ashavuye, ubona ari umuntu atagishoboye n'icyo yahora akora, urabona umuntu yisuzugura. Byose ni ibintu byerekana yuko umuntu afite ikibazo muri we. Rero uwo mubabaro uva kuki? Uwo mubabaro w'umutima, ibyo bikomere byo mu mutima biva kuki? Akenshi umuntu iyo yasuzuguwe cyane, yarabeshewe, ahandi ugasanga yaribwe n'umuntu ataziga, yiyumvira ati n'umugenzi, yiyumvira ati n'uwo mu muryango, yumvira ati n'umuntu nizigiye akamwiba. Ibyo byose bitera umubabaro. Cyane yaranswe mu muryango, hariyo abantu usanga banga n'abana babo, kubera kimwe nk'abana banyu ba mama ba papa, kubera kimwe nk'abana banyu, kandi munsi yuko bishoboye kubagirira ingaruka mbi. Kuva uyu munsi nimba atabyo wari uzi, menya ko ujya mwana wanse wigeze kwanka ukabimwereka byamuteye umubabaro. Mwegere, muvugane, muganire. Burya yaragize ikibazo, yaragize umubabaro, mwegere, muvugane, umubwire ati ni ukuri naraguteye ikibazo, rero mbabarira. Uzana umwana buke buke umwegereye, asubiye kuba nka mbere. Ikindi nacyo ni iyo umuntu yarabuze umuntu amukunda. Ujya kubura umukunzi, ubuze umugore, ubuze umugabo, ubuze nyina, ugasanga abana bakuze ari imfubyi, bigatuma bagira ibikomere byo mu mutima. Cyo gituma ubishoboye akabona abana b'imfubyi azobafashe kandi abafashe neza, anabafate neza, kugira ibyo bikomere ntibizobe mu bana, muzotera abana ibikomere byo mu mutima kandi barabuze
mama wabo cyangwa papa wabo yahora abafasha, yahora abagirira neza. Ushoboye kubigisha bigishe, ushoboye mwe mufise amafaranga menshi mushoboye kurungika n'abanyu hanze, n'uyu murungike hanze. Ça fait quoi? Ko mbona byose biherera hano mu isi. Hanyuma ugasanga n'ahandi umuntu afise indwara yitwa intakira ikomeye, nk'akarorero umuntu afise kanseri, juste akibimenya kenshi bimutera igikomere mu mutima, cyane yaragwaye indwara ayandujwe n'umuntu bimutera igikomere kinini cyane. Rero ivyo bikomere biva kenshi kuri ivyo kudakundwa, kubeshegwa, gusuzugurwa, gufatwa ku nguvu, kwamwa mu muryango, kubura umuntu wari usanzwe ukunda, kurwara indwara zikomeye cyangwa zibabaza cyane umubiri. Rero hari igice muri Zaburi kivuga ati Mana ndemamwo umutima musha. Haleluya. Ndemamwo umutima musha. Ndemamwo umutima musha. Niba uvyizera, urizera ko Imana ishoboye kurema umutima musha mu muntu? Muri wewe ufise igikomere, Imana irabishoboye. Niba utari ubizi ubimenye. Rero tugira dusengere bene data bafise ibikomere, dusengera abantu baza kuraba iyi video kugira ngo Imana ize kubagira neza, bamenye aho bari, bamenye situation yabo morale, bamenye uko bibyifashe muri mwemu mu mutima, kugira bikunde basubirane umunezero, urukundo, ingufu, ishaka, kwizera, gukomera muri bo. Reka dusenga Imana. Databuja mukunzi, turagushimiye Mwami Yesu, ibyo dukorera tukabibonesha amaso yacu, mbere tukabikozaho n'amaboko yacu. Warakoze uburyo wagiye utuzigama, n'uyu munsi Imana turongeye kuza imbere yawe. Dusanze hariho abantu bafise ibikomere muri bo, kandi byagiye bibanyuha, bibagira nabi, bibasubiza inyuma. None mu izina ryawe Kristo Yesu, tubanje ubwacu kwibisabira imbabazi aho twisuzuguye, aho twibagiwe yuko udufise ku mugambi. Nutubabarire Yesu, amaraso yawe atweze, hanyuma ucubana natwe, uduhe kukwizera rwose n'umutima wo guharira, uduhe ishaka ryo kugukorera no gukora ibyacu tubikorana umwete. Uduhe Yesu Kristo kukubwira wewe ibitubabaje, hanyuma tubana amahoro n'abandi. Ibikomere biri muri twebwe Mana ubikize, bikire, abantu bongere bagire umunezero, abantu bongere bagire amahoro, abantu bongere bagire ishaka. Yesu Kristo, umuntu wese yari imiryango Mana yari igiye gutandukana, abagore n'abagabo bari bagiye gutandukana. Yesu Kristo, abana bari bagiye guhunga iwabo bahava, abavyeyi bari bagiye guhunga imiryango, bagiye guhunga abana n'abagore. Turinginze ijuru Databuja mukunzi, ubigishe, hanyuma ubasomore, bakire mu izina ryawe ryera, bongere babane amahoro nabo bubakanye, bongere babane amahoro n'abavyeyi, ingo zongere zibe mu munezero, n'imiryango ibe mu munezero n'ubumwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze muri make, amen. Nuko bene data, Umwami Yesu abamezagire cyane, ndabakunda, kandi ngoma ndabasaba ufise ico uvuga, ico ukunganira, komantere turazikeneye. Umwami Yesu abahezagire mwese mukunda Bedanora TV, kandi Imana ibakuremwo ibikomere byo mu mitima, imibabaro yo mu mitima, ibakize mu izina rya Yesu Kristo, amen.